Ndabaramukije cane nizere ko muri impore aho mwa wese herereye. Guys, muri iyi video ndabazaniye icigwa c'ingenzi cane abantu mwasavye muri benshi. Ndakuzaniye uko woshobora kubona code ya wifi wifashishije QR code yayo. Okay guys, murumva yuko ari icigwa c'ingenzi cane abantu benshi mwari mukeneye, abantu benshi mwasavye muri benshi. Rero no musi nanje nk'umuntu wanyu navuze ati reka ndabatemo kagatrike mwasaba muri benshi. Guys, je tugiye kubana muri iki cigwa c'ingenzi ni jewe nyene Barack Obama kuma ndabazanira ivyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Okay guys, rero nkuko mwavyumvise ngiye kubereka uko ushobora kubona code ya wifi wifashishije QR code. Ushobora kuba ufise nka wifi ariko ugasanga urayifise ariko ntuzi code yayo. Ishobora kuba ari nk'iyo muhira ugasanga nk'umuntu yahora gukuriramwo ntari hafi, rero bikaba ngombwa yuko wari uyikeneye ngo mace ndakwereka uko ushobora guca ubona code. Okay, ico bigusaba rero ni ukubanza ukore kuri subscribe ngaho hepfo, ufitane no kugakengeri hamugire jeme partage abandi iyi video kugira nabo bone aka kantu k'ingenzi k'ubwenge n'abateguriye. Okay guys, rero nk'akarorero reka tubanze twinjiremwo muri wifi aha hejuru turabe ama wifi tuba dufise. Okay guys, ngoma ndabereke uburyo woshobora kubibona. Murabona yuko ngaha dufise iyi wifi ya wifi buja, wifi home niyo yindi y'ibiharuro. Rero ngoma ndakwereke nk'akarorero dukoresha kwiyi wifi buja, niyo mfise hafi. Ndabereke uko tuza kubona code yayo. Urakoresha wifi usanzwe ufise canke wifi ushaka kubikorako ufise canke uhora ubona bivanye n'ahantu uba uherereye. Okay, ikintu ca mbere rero guys bigusaba nuko uba ufise canke uba wariconnecte kw'iyo wifi nk'incuro imwe yonyene, canke ugasanga iyo wifi urayifise ariko ntuzi code yayo. Rero uburyo ndabazaniye ngoma ndakwereka uko ushobora guca ubona iyo code ya wifi ariko mu gihe uba warigeze kuyiconnecta ko bigakunda ariko ntumenye code yayo. Rero nivyo ngoma ndakwereka. Ikintu ca mbere rero ahubwiye ubu yifise ngiyi ngaha mubona yuko badusaba code. Aha rero wowe uba warayiconnecte uca umanuka hepfo handitse ngo advanced options. Aha ndibaza murahabona, hama wemezeko. Okay, hama duce dufite hajya hejuru handitse ngo saved networks. Aha ni ukuvuga batwereke ama wifi yabaye saved yisevinze muri telefone yacu, ama wifi yose tuba twariconnecte hama uce wemezako. Okay, iyi murabona yuko atariyo ariko n'akarorero wewe ibi ushobora kubigira nko mu telefone y'umuntu afise iyo wifi canke telefone y'umuntu yiconnecte kuri iyo wifi akoresheje code bikemera. Okay, nk'akarorero rero uyisanzemwo mwizi ziba ziri ngaha canke ukayibona. Donc ibi uza kubigira ahantu hari iyo wifi wayiconnecte ko bikemera, hama ugaca winjira hariya rero muri saved networks uca uyisangamo. Ico ukora rero uca uyemezako nk'uku. Hama guys, murabona ushitse ngaha ino musi hari ahantu handitse ngo hari utu option dutatu ngo forgot na connect na share. Aha rero wewe uca ufyonda ngaha kuri share. Aha no kuvuga kuri partage kubo telefone ziri mu gifaransa uca ufyondako. Aha rero murabona yuko baca baduha ico bita QR code y'iyo wifi. Iki kintu ndibaza si rya mbere mukibonye, iyi bayita QR code. Ico ukora rero uca uyigira screenshot. Iyi niyo y'ingenzi, iyi QR code. Aha rero wewe uba uhejeje step ya mbere. Iyi QR code niyo iza kudufasha kubona code y'iyi wifi, iyo wifi uba wegereye canke uba ufise ku ruhande. Guys, video ndiko ndayikora nitonze kugira umuntu wese aravye video gushika ku mpera yayo aze kuba yabonye neza 100% uburyo ashobora kubona code ya wifi bitamugoye. Aha rero ikintu cukora uba uhejeje. Okay, uba uhejeje nababwiye iba ari wifi wiconnecte ko rimwe ryonyene ikaba yari isevinze kujya muhejeje kubibona, hama ugaca utora
ico bita QR code yayo kuri burya buryo ndaberetse. Aha rero ikintu c'ukora uca ushobora kuyirungikira nk'akaroro nimba wari kubigira muri telefone atari iwawe, iyo QR code uca uyirungikira kugira igushikire muri telefone yawe. Okay, nk'akarorero rero dufate iyi yari telefone y'umuntu afise iyo wifi irimwo modo pass yarayiconnectemwo. Rero tugomba tuje muri telefone yacu turabe uburyo duca dushobora kubona iyo modo pass rero akoresha mu kwinjira kuri iyo wifi. Okay guys, rero aha dufate washitse muri ya telefone yawe. Okay, ikintu rero ucukora ucubanza usimbire kuri Play Store. Okay, uze muri Play Store yawe ya telefone, ku bakoresha iPhone ni App Store. Okay, hama uze aha muri Play Store, nimba ukoresha Android uteresharge iyi application ngaha je murabona ko ndayifise, ni application yitwa QR code scanner. Okay, katuje muri Play Store tuyiteresharge. Okay, Play Store yawe rero hejeje kuguruka ucumanuka musi kuri recherche. Aha ufitondeko hama uze hariya hejuru kuri search, hanyene twandika turondera application, uce wandika application yitwa QR code scanner. Okay, murabibona hariya hejuru uburyo navyanditse guys. Aha ndibaza murabona neza uburyo navyanditse, uze kuraba uvyandike neza ntiwihende. Rero kumva zuko tufyonze kuri application imwe muri izi batuzanira, uca usanga duteresharge itariyo, uca uza musi kuri clavier yawe kuri aka kantu ka recherche, uca ukemezako kugira batwereke ama application nyene yose yitwa QR code scanner. Okay guys, aha rero twe application tuje gutora ni application ngaha ya mbere, uze kuraba neza uku kuntu isa. Urabona yuko ari ama application menshi usanga yitwa ngo QR code scan, uze kuraba iyi application ya mbere isa uko. Hari ama application menshi ndibaza murayibona, ariko kugira umenye application ikora ibintu bushaka, ni application usanga yarateresharijwe n'abantu benshi. Murabona nk'iyi nk'akarorero ifise 100 miliyoni ijana by'abayiteresharge, nayo miliyoni 50, nayo miliyoni 10. Uko nyene ndibaza aha niyi urashobora kuyifashisha. Nukuvuga kugira umenye application ko ari original, uraba abantu bayiteresharge ugacuraba n'utu tunyenyeri ngaha dufise 4 kuduga, iba ari application ya original. Ariko rero iyi ndaberetse ngaha ucuza uyiteresharge niyo jewe nza gukoresha, hama uyemezeko, hama uce ufyonda kuri download canke se install, hama application uyinstall. Okay guys, hama je application reka ndayitanguze bushasha futa amadone. Ibi ndakwibutsa uri kubikorera muri telefone yawe, futa amadone. Ibi ndiko ndabigira kugira okay amadone arimwo, ibi ndiko ndabigira nitonze kugira muze kubibona neza. Okay, hama rero uce winjira muri application ya QR code scanner. Okay guys, winjiremwo muri ya application mu gihe yahejeje gushika, hama uyihe autorisation muri telefone yawe. Ufitonde kuri aka kuri iri jambo rya mbere ritangura ngaha, ndibaza muraribona. Okay, murabona rero kuca ushikira ahantu hameze uku. Aha rero wewe uza ufyonde kuri kariya kantu ko kuri galeri. Ndakwibutsa yuko ya QR wamaze kuba uyifise muri telefone yawe, uca ufyonda ko hariya hejuru kuri kajya ko kuri galeri, hama baca bakuzanira nimba ufise ama application abiri ya galeri ucagure mwiyo ushaka. Jewe ncaguriye ya mbere, hama nce fyonda kuri just answer. Aha nce fyondako kugira bashikane muri galeri yanje, hama nce nza fyonda no musi kuri album. Aha kuri album nkuku, hama cenza rero ndabe ha hantu hari ya QR code ya wifi yanje. Okay, hama uce ufyondako nkuku, hama uca uyibona ya QR code yawe uce uyemezako. Okay guys, nkiyemezako guys baca banyereka sorry gatoyi, tugire note now, reka dukoreshe ya wifi ya buja kugira muze kubibona neza. Okay, hama uca ufyonda hariya hejuru rero kuri kariya ka galeri. Nari nkoresheje wifi itariyo, niyo mpamvu nari nkoresheje QR itariyo. Hama nce fyonda ko hariya kuri galeri,
okay, hama ce shagura ya galeri nkoresha cengira just answer kugira bace banjana mu mafoto yanje ncaguremwo ya QR yanje. Okay guys, nk'iyi fyonda ko rero ngaha ndibaza murayibona ya QR ngiyi ikwanza baca banyereka izina rya wifi kwanza, urabona ko ngaha banyereka ngo network name, ni kuvuga yitwa wifi buja yo yiri zina mwari mwaribonye. Hama type type ni WP na A, ndibaza murayibona. Hama rero password guys ndibaza muca muyibona ngaha guys, mubona yuko ari akantu k'ubwenge, aka kantu karakora neza. Reka niyi password turayikoresha kugira muze kubona neza yuko ari ibintu bikora ijana kwijana. Murayibona ni Bujumbura 257 na pourcentage zibiri. Reka rero turahejeje kubibona, tuce tunabigira screenshot kugira ntituzosubire kuyibagira. Hama duce tuza kandi hariya twabonye yuko ari Bujumbura 257 ke ni iyi Bujumbura 257 pourcentage zibiri. Okay, hama rero duce tuza turecherche kandi aha hejuru twugurure ya wifi yacu duce turaba. Okay, ngiyi ya wifi buja duce tuyifyondako, duce twandika Bujumbura, ndavyandike guys neza mu bibone, Bujumbura 257 pourcentage zibiri nkuko guys, suko none ndibaza namwe mwabibonye. Murabona yuko ariko bimeze. Hama duce dufyonda so connect turabe yuko vya bintu vyacu bikora. Okay, turafyonze so connect guys, murabona yuko wifi yabaye connected guys, murabona yuko ari akantu k'ubwenge. Iyi video ndibaza ndazi guys irakoreye umuti abantu benshi. Aha rero duca dutangura gukora kuri ya wifi yacu tuba twamaze kubona code. Ndibaza yuko guys murabona yuko ari ibintu vy'ubwenge biba bikora. Murayibona hajya hejuru ni wifi buja iri connected guys. YouTube ni ibigezweho kuri telefone, ni mubandanye mudushigikira mu gukora kuri subscribe. Ndabibutsa na Facebook turafise ko page, naho muze muriyigira utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho. Ndabibutsa guys, ugize ikibazo urashobora kwandika muri commentaire, nayo kubashaka gutondekera kuri WhatsApp nimero ni +257 62 634. Agasaraba ko guteranya amajana 257 62 amajana 601 amajana 434 guys. Page ya Facebook ngiyi ingaha ni ibigezweho kuri telefone, ona yuko ikurikiranwa n'abantu batari bake, ndibaza muca mubibona guys. Reka rero icigwa c'uno musi tukigereze ngaha. Ndibaza mwabonye yuko ari ibintu bikora neza kandi ibintu biba bigezweho guys. Mubandanye mukora kuri subscribe guys, kora subscribe usangiza abandi iyi video, ukore jeme. Ufise ikibazo ca wandika muri commentaire, hama duce turaba tugikorereko, duce tukwishura tugukorere ico kintu uba wasavye. Okay, bye bye rero, bari kumwe na jewe nyene Barack Obama. Tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira. Bye bye.